meze neza. Umva nshuti yanje ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokiza n'abandi nico kizotuma n'abandi batera kure indoto zawe mwisi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro haraho tubona ataho kubinyuza bikadutera kwifuza iby'abandi erega muri wewe hari ikintu gikomeye indoto zawe mwisi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro umva nshuti yanje umva nshuti yanje ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokiza n'abandi nico kizotuma n'abandi batera kure indoto zawe mwisi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro haraho tubona ataho kubinyuza bikadutera kwifuza iby'abandi erega muri wewe hari ikintu gikomeye indoto zawe mwisi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro umva nshuti yanje ico nkwibwirira erega muri wewe hari ikintu gikomeye umva nshuti yanje ico nkwibwirira wa muntu nakubwira yamvura wa muganga ubu namuzanye aza yamaze gushika ngaha rero wowe icyo usabwa uza kumviriza impanuro ziwe aza kuguha
ibyo akubwira byose gukora bari byo uzokora gukora bishobora Ego abantu umwe bambwira yakuvuye ego n'uyu ariko mbona akiri umwana ugarabishoboye neza ko jewe byanje bigeze kure oya erega ntihavura umwana burya havura umuntu hanyuma Imana igakiza icyo usabwa rero wewe wumvirize impanuro ziwe wumvirize ikiganiro ciwe kandi umutegere ibisigaye wizere uzokira yego naze nta kibazo urakoze icyambere numaze kubabarira mwihangane kubera kugwara nta muntu n'umwe byorohera kandi ingwara igihe cyose zishikiye umuntu arihebura mugabo umuntu ategereza kugumana ivyizigiro kubera utinashika ku muhero wawe kuma wizeye ko ushobora gukira umwanya wari wose nivuje heje byaranze naho nagiye ariko sinigeze ntora agahengwe cyo gusa icyo nuvuga inose hano nubwo wumva umengo urarembye cyo ndizera ko nzokira kubera kuva ntangura kuvura si wowe wenyine n'aba mvuye arembye gusa ikiriho kizima ni uko wizera umukiza akagukiza hama ugafata imiti neza mama ndagusaba ugatambuka tugasigara tuganira n'umurwayi uganiriye n'umurwayi wawe neza ko tuzabisubira mu kanya sawa turasubiye muganire inosa sigara na muganga jewe tuzosubira sawa sawa hanyuma inosa ndizera neza yuko nakubwira byose mufite ku mutwe umuti nawuzanye nawusize hajya baragufise nababwiye no kumaza guhereza rero ko nibijanye n'imirire nibyo umuntu ategeza kubahiriza cyo gutuma bisemo umenya vyandike mu guhereza hamuzode mufite ngo nakubwiye kuvura cirrhose du foie bizodusaba amezi 3 gusa amezi 3 ndizera ko uzawakize ikiro gusa ni kubahiriza amabwiriza y'imirire hanyuma ukagira ivyo uretse hama ukagira n'ivyo ufunguye mu vyo rero uzoreka cyambere uzohagarika kurya umunyu hama hagarika amamesa rero tuba tuvuze n'ibintu byose biva mu maraso amamesa nk'akarorero tuba tuvuga ibiyoba kubera avamo amamesa ukareka na sezame ivyo ni ibintu vya mbere ugomba kureka kubera ko ibintu vyuzuye mu maraso n'akamamesa bishobora gufata kinjira ku giti bigatuma kitera gukira ikindi ugomba kureka inyama zitukura kubera nazo ziri mu binure vyinshi umva ko byo cyo bigorana hanyuma ibindi
ibindi nibaza ko ari ibintu byoroshe kureka icyayi kureka amata hamwe n'ipiripiri ivyo ni vya mbere uzoreka hama ucugira nyambere cyane ufate khadi uzura zihereza ufate n'indimu n'ibitunguru vyera n'ibindi ndikundandika ngaha nibaza yuko bazobigusomera uzoca ubibona ivyo rero niwavyubahiriza ukafata mu kiringo c'amezi 3 uzoshangira yego uzocukira vyiza wakize urabibereka bazoze barabima aje baravyanuka nokwibuka ababwira abo bakomeye baza barabima bazokoze ndavyizeye nzoba nakize ibi ndaza kubibahereza ariko ndaza kugusigiriza impapuro kubera yuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba akugwajije agira urwangara ugasanga nyine ntavyitwararitse kugira uzoze urabimwibutsa rimwe na rimwe hanyuma umuti ni wahera muzoce mumbarira kugira ngo ntimucire hagati umuti bashira ko bimera kugira ngo yashetse ko bari mwayanditseko reka nagusigire rero n'urwandiko uzoca urugumana uzoza urabibutsa nibaza urupapuro ubigumana amasigara warukiye nibaza ko isigaye uzoza urambwira sawa ntabwo warukira Aranyica nk'ibintu bisize aranyica ahura vyutse urukura hina urondereke etiketi musaza wawe yagutumye uvyuke mu gitondo kare kugira ugende kuzikoresha ubu sambi n'ubutse kugenda kwikoresha umwana w'umukobwa saha aho urabona ko Chris aya masaha wari kugenda ukamusangaho fata nazikoresheje gusa wewe niyo twapfa bizokugora kubaho uzogora kwasha ahubwo mwana w'umukobwa n'ivyombo ni wasohoye no hanze turamahoro turashima Imana kandi vyagenze neza Imana ibahezagire amen ama ico ntakubajije urabona ko ntari meze neza vuba mabujya naringeze habi rero sinabajije n'ujya mu mama yabazanye kujya ngo umenye amakuru yanyu nyayo none mwebwe muri abantu usanzwe muba hehe mu buzima bwa misi yose ibintu mwe n'ivyo numva umenga ndashaka ko tumenyana bihagije uburyo mwe numva kuko mwarafashije igikogwa gikomeye cyane murakoze gwambira ko bamenyemberiyeko hanyuma nkuko ari kurambaza aho sanzwe mba turabana n'ujya mu mama hafi yego uretse ko twebwe tuba ruguru nawe akaba hepfo ibarabara tubana hafi zero ni mumaze gushika kujya mu mama warashitse muhira hama kubinije n'ubuzima bwacu genda cyane umusore wanashaka sindi umusore gusa sanzwe ndipfuvye korera ko twasigaye turi abana batatu muri bo ni jewe ndumuhungu abandi nabigeme tubaye mu buzima nyene busanzwe bayabaye kuvuga ko dukenye mu karere kubera ko wana buno buzima nyene dufise abavyeyi twabuze abavyeyi tukiri bato tukurata abavyeyi dufise yego kwezi n'umunsi rero turabayeho uko nyene turi imfuvyi yego novuga ko ari ivyo muri rusange sinzi kandi birababaje cyane ariko ndavye nanje iyo navuye
no kuremesha ko ubandanya wizera ko imbere ari heza. Amen. Rero ntucike intege, ukomeze kuko ufise umwuga mwiza cyane. Abo uzogenda ugirira ibyiza bazogutahura. Nzofata umwanya mwiza Nongere ndaguhamagare tuganire. Yego. Umwanya bugicari catumye ndanaguhamagara kwara kugira ngo ndakumenyeshe ndanagushimira. Sinumva ingene nagushimira. Ndakumenyeshe ko nakize. Naragiye kwipimisha basanze by'ukuri ubundi muzima. Imana ishimwe. Rero navuze nti reka ndaguhamagare kugira ngo ndagushimire cyane subire mu vy'akazi kanje ka misi yose kuko umuvurama numva ameze neza cyane. Imana ishimwe. Amina. Ndibuka umunsi wa mbere nza ngaha nasanze uremye rwose. Nibyo gushimira Imana. Ku buryo kaba agatima rugabo gusa katumye nyine ashobora kwiyumvamo nyine ko no kuremesha. Nivyo nizera neza yuko imiti kiza. Yego. Ariko sinari bwigere nkura n'umuntu ageze ku rugero rwawe. Kubw'ivyo rero cyari catumye ndaguhamagara hakuru. Kwara kugira ndagushimire cyane. Sifise ingene no gushimira ngo ubibone. Ariko ndafise akantu gato nashaka ngo ukakire. Ugashima uko kari kose. Ndazi ni gato mugabo imbere ni heza tuzobandanya tuganira kandi tuzobandanya tubonana. Hanyuma mu by'ukuri ndabakengurukiye cyane kwa mwanyumviye ku bwa mbere. Yego. Nongera ndabasabira Imana basubiriza aho mwakuye. Sinaje kubavura ngo kugira ngo muheze mumpereze umushahara banarabubatse imbere. Akanagashimwe isemu kuma kandi kavuye ku mutima wawe nanje ndakakiye. Amafaranga nibisanzwe. Ikikuru nuko twabana kandi twabana neza. Rero gico no uvuga burya wantumye ko mfise akazi nako ndakora. Bombe subine simbe. Ndamukirize n'abandi urabona ko nabasanzeho. Kwa mbere ho naraje ndanababona nakonje sanga 5 mwari. Ibindi bisigaye na vitu tuza turaganira kugira ngo twara tuganira aga telefone ubu ndakafise. Hama rero musiga? Yego. Siga mahoro? Yego. Ibindi bisigaye navyo nyaze ko tuzaganira biza n'akazi keza. Namugira kwa ubuzima bwiza. Namugira mahoro. Sawa. Sawa rero murakoze musigare? Yego. Umva nshuti yanje ico nkwibwirira ikiri muri wewe kizokiza n'abandi ico kizotuma n'abandi batera kure indoto zawe n'isi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro hari aho tubona ataho kubinyuza bikadutera kwifuza iby'abandi erega muri wewe hari ikintu gikomeye indoto zawe mw'isi zirakenewe indoto zawe mu bandi ni ingirakamaro. Ejo nakubwiye ngo uzozane Sezana mwaziza. Sezana raziza? Roy. Sa. Nje naje ngo nje muri ville. Nihagira umuntu aza kundondera uza kumbwira ndindinde. Harakano ngiye kuraba. Ariko gerageza nyaruko kubera ko uratse ko n'abagoyi baza bakurunde. Sawa, yagerageza nyaruko. Sawa. Bye. Bye.
rero nako ndabivuga nibaza ko atamuntu numwe ari ngahatazi icyatumye tuba turi ngaha igitumye turi ngaha tuko turavuga ku kintu kijana na Heroes ni Faith Product Company nta kindi kintu kiriko kiraganirwa rero muri agenda zibiri zaje iya mbere niyo gushiraho unité de transformation hanyuma ya kabiri naho sensibilisation y'amajase yacu nivyo bintu biri byonyine twakwigako nibaza yuko urumwe muri mwebwe arakarumviye tuko turaganisha rero nk'umuvyivyo byanje je bwanje niyumviye ko dutegeza gushiraho umuntu azoza duhingurira zino produits zacu kugira ngo twe tuze turonka kanya ko kuruhuka no kwenda kuzidandaza atakaza na kimwe kirimo cyenje shimvyo cyambere nagize gushinga unité de transformation cyo cyatumye ndabakoranya uno munsi kugira ngo tucigeko ikigira kabiri ku kintu kijanye na sensibilisation y'amajase yacu niyumviye ko kubana yadukorera ngahe Bujumbura vyo nyene bidahagije harakenewe ko dukwiragiza amajase yacu mu zindi ntara kugira ngo duheze dutangure gukora neza hama n'abarundi bashobora gushikira ibikogwa vyacu biboroheye sinzi rero ko bari umwe muri mwebwe afise icyumviro duheze tubikorereko nyakuba wa PDG ndifuza ko igica kabiri twocihoza tugiga kuri ikicambere hama idefise kuri unité de transformation ndifuza ko tutokongeramo abakozi ahubwo tovyikorera nabona ko tuca twongeramo amasaha yo kubikora uriyo gushiramo abandi bakozi ivyo nako wadeja buzi ndabishikiye muko dukoresha umukozi tukamuzana hagati muri twebwe tumaze kumwigisha kandi muko tumwigishije aramenya secret de transformation yacu twakoresheje kandi mbu dushaka guhomba ikintu kimwe dushaka gukora nuko namba twaba dukora saa 5 dushaka kongeza amasaha twakora saa 7 kugira ngo ivyo tworondera umukozi twe tuvyikorere ko n'abazungu niko bakora nico kintu jimbora twakora ego numva mengo nivyo ariko iyo twabandanya gukora tugakura abarundi bakatumenya abantu bose bakatumenyera ndumva mengo ni ibintu bizoza kugorana ariko hagati yaho numva mengo twokwirengagiza kino kibazo cya kabiri sensibilisation processus yo kuronka ama autorisation numva mengo ni ikintu kitokunda kubera ko ni ikintu turondera mu nzira zibiri iya mbere kuronka ama autorisation mu ntara zose icya kabiri kumvisha abantu tukabakundisha iyi miti kama hama tukabigisha hama tukaraba intara nyinshi zashoboye kudutahura akaba ari dushingamo amagence rero kubw'ibyo numva umengo ntibikunda ku ruhande rwanje numva umengo nibyo Jesse neza ko bimeze uko onya kweri ya hemvu hariho ama autorisation amwe y'ama province zanamaze kuronka hariho n'abandi ba guverineri bandi cyo turavugana nzanamaze kwandikira makete ndindiye gusa yuko bampereze nyishu hanyuma mpeze dutangura gukora gusa ivyo numva umega sino byinjiyamo cyane ngo nimvire ko twoza gushinga ama agence mu ntara ahatandukanye bitewe nuko tutararonka izo autorisation muko muri kumura bivuga zose ariko kukintu kijanye na promotion numva ico atamuntu umwe ashobora kukigwanya muti kubera iki ibintu byacu birakenerwa yuko bimenyekanisha mu bantu kandi nta inzira nimwe ishoboka yo kumenyekanisha bitaciye muri sensibilisation mu kwigisha abantu ico rero kirakenewe kuri ako gapengere ka kabiri wavuze kugira ngo abantu barushize kubimenya ariko kandi numva umega yuko ico kintu twe gitako cyane kubera yuko ni ikintu tuzokwiga gahoro gahoro tuzohera tugishikeko gusa ico twovuga ni ikintu kijanye na transformation umukozi arakenewe kudufasha muri transformation mugerageje kwihweza uko twakora kera nuno munsi biratandukanye kubera yuko kera byarakunda ko umuntu ashobora gusimba akagenda gukora umuti hama akagaruka tukabandanya akazi ariko no munsi hagize umuntu avaho abantu bakingwa nabi ico rero kirimo mu bintu bituma umukozi uko byogenda kose muri transformation nyakuba PDG ikintu cya promotion nta muntu ya chance ni ikintu cyiza cyane ariko ikintu ariko ndemera jewe ni ikintu cyo muri transformation ntidushobora gushyira umuntu muri transformation
ashaka kumenya secret zacu dukoresha muri transformation amakazi kudutanga hanze ikintu je mbona cyo kugumwanya nuko je no mubisa iyi poste ndi mwahamakaye cyane Trésorier hagati yaho wibuke neza kanusha umutwe neza karo utubike amafaranga mbega ndakubaza nk'uwo wundi umukozi mushasha w'icatsa akinjira akatwikira ibintu akatwiba woshobora kunsigurira inyungu ivyo nizo gukora dukorera Madame Secrétaire wowe kurambwira neza ko ushaka umuntu wo kwizera kurambwira neza ko uyu muntu ushaka gushaka muri poste ya transformation ari kwizera ashaka kutwiba nyakubahwa PDG nisunze ivyo madame secrétaire na madame trésorière bavuze biragaragara neza ko bahuriye ku mukozi ariko ikibazo ni icya poste acagaruka nkibaza uwo mukozi azobaje gukora iki Bon, je numva yuko umenga ikibazo cya poste azokorera sico kibazo kihari sico kibazo habo ikibazo kihari ni cy'umukozi yizeye nico nyine kibazo kihari kuko ibi bintu navyo byo kuvuga ngo umukozi ngo ikibanza azokoreramo ivyo bizokwiko ahubwo je icyo shaka kumenya ni bangahe bimeza yuko umukozi yarondeko tuduza amaboko yacu sawa ndabona umunsi ko mwavyameje nimba rero twese twabihurije ko dutegereza kurondera umukozi reka tugere kurondera umukozi yizeye hanyuma tuzosubira kandi twongere twicare turabe n'icyayi kibanza agomba gukoreramo murakoze kuba mwangamburikiye mukamwabonetse ko nibwo buzima naciyemo bwize no munsi rero nicyatumye no munsi ndakurondera ni kwera muri company twako turarondera umuntu ashobora kudufasha akazi nicyo cyatumye no munsi ndakwandikira message kugira ngo no munsi duhurire ngaha tuganire Mwalimu eko tubungiriye neza frere sawa ikibazo mfise ko bavuga ngo agatoki kamenyereye gukomba kamagaheze burya wowe uriteguriye guheba kwiba Mwalimu ibigora abagabo ubu jewe aho ngeze ndifuza nanje ko noshobora kubaho nk'abandi nkakora ndazi naragukoreye iki ndakubabaza ariko nafashe ingingo yo kwihanura ingingo y'ubusuma ingingo y'ububandi y'ubupirebire nabonye ko atakamaro gafise ahubwo ndifuza ko ushobora kungerageza n'ijya nyuma naraba ko nanje ko noja muri iyo company y'abakozi sawa reka nituvuge byinshi nzovyicungira ndavyirabire we rero tugende heko